byiza. Rero ibyo bikorwa byiza by'Imana igenda irakora ku munsi ubugingo bwanje ubugingo bwawe bikaba bikwiye kuba ibikorwa byo kwibukwa, bikaba bikwiye ibikorwa atari byo kwibagira. Akenshi birakunze kunyaruka kwibuka ibikorwa byatugiriye nabi, tukibuka batwiciye abacu, tukibuka abigisha batumye tuyoberwa, tukibuka abo twibaza ngo tuzubakana bakaduhemukira, tukibuka abakunzi bacu babivuyemo, tukibuka umubanyi wacu yatugiriye nabi, tukibuka. Mugabo ibyo bikaba ari ibikorwa byakomerekeje umutima wacu, ariko kandi bikanyaruka kwibukwa gusumba ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'ineza, ibikorwa byiza uhoraho yagiye aratwiyekeramo. Ntiwibagire ibyiza uhoraho yagukoreye byose ataco gukuramo. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, igice c'8 turasimbiza gato ku murongo wa 2 ni urupapuro rw'amajana 215. Murongo wa 2, kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo bacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ibyagezwe byiwe canke ko mutazobyitondera. Simbize ku murongo wa 4. Impuzu zanyu ntizabashiriyeko canke ibirenge byanyu ngo bivyimbe iyi myaka uko ari 40. 11. Muze mwirinde mwoye kwibagira uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe, ibyo bageze uyu munsi. Nimwamara kurya mugahimba, mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere ibyo mufise byose bikagwira. Maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru, ngo mwibagire uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja, akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubumara buturira na sikoropiyo, igihugu kigataye kitagira amazi, ikabakurira amazi mu gitandara c'isare, ikabagaburira manu muri ubwo bugaragwa iyo basokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bacishe bugufi abagerageze, maze amaherezo azabagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu muti ubutore bwacu n'inkomezi zacu ivyo byaturonkesheje ubu butunzi. Ariko muze mwibuke uhoraho Imana yanyu, kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi, kugira ngo bashitse isezerano yasezeranye arahira abasokuruza banyu, nk'uko biri n'uyu munsi. Imana ishimwe.
simbize imbere gatoya muri Yosuwa 2:4. Papuro 276 ahera ku murongo wa mbere. Maze Yosuwa akoraniriza imiryango yose y'Abisirayeli Shekemu, arabahamagara abashinga ntahe b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abagabisha b'ingabo, bararenguka bahagarara imbere y'Imana. Yosuwa abarira abantu bose ati uku ni kuwuhoraho Imana y'Abisirayeli gize, ati kera basokuruza banyu baba hakurya ya Erufate, nkatera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Bukeye muha Yakobo na Esawu. Esawu muha umusozi Seyiri ngo awegukire. Yakobo nawe amanukana n'urubyaro rwiwe muri Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni mubitisha abanyegiputa ibyago narekuriye hagati muri bo, hanyuma bakurayo nkura basokuruzi banyu muri Egiputa, bashikana ku kiyaga, maze abanyegiputa baza babakurikiye bari mu mikogote no ku mafarasi, abasanga ku kiyaga gitukura, maze babasanga mu kiyaga gitukura, maze bantakambije Uhoraho, nshira umwiza hagati yabo n'abanyegiputa, ndaheza bateraniriza kw'ikiyaga kirabarengera, kandi amaso yanyu yiboneye ibyo nakoze muri Egiputa, maze mumara igihe kirekire mu bugaragwa. Hanyuma bashikana mu gihugu c'Abamori na hakurya ya Yorodani, bagwana namwe, maze mbagabura mu maboko yanyu, mwegukira igihugu cabo, ndaheza ndabarandura baherengeteza imbere yanyu. Bukeye Baraki mwene Supori umwami w'Imowabu arahaguruka arabatera mwebwe Abisirayeli, atuma guhamagaza Balamu mwene Beyori ngo aze kubavuma, ariko nanka kumvira Balamu. Nicyo cyatumye akomeza kubasabira amugisha. Uko niko nabakuye mu maboko ya Baraki. Hanyuma mujabuka Yorodani mushika Yeriko, abaho barabagwanya, mbere n'Abamori n'Abaferezi n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abitabushi n'Abahiwi n'Abayebusi, maze bose bagabura mu maboko yanyu. Kandi nagomoye amavubi abitangira imbere, yirukana abami bombi b'Abamori imbere yanyu, ntibirukanywe n'inkota zanyu canke imiheto yanyu, maze mbaha igihugu mutigeze kurimamwo n'ibisagara mutubatse mubibamwo, n'imirima y'imizabibu n'imyelayo mutateye, ari byo muriko murarya ubu. None rero nimwubahe Uhoraho, mumusabe mu by'ukuri ataburyarya, mukureho za mana basokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Uhoraho aba ari we musaba, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana basokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, canke imana
z'abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho n'abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira uhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tuhejeje gusoma amajambo maremare, amajambo avuga ku Bisirayeli. Abisirayeli ihanga ry'Imana, ihanga ryari ryaratwawe nk'inyagano muri Egiputa, ihanga Imana yakomeje kwerekana kuri kumwe nabo, bakomeza kugwirira mu gihugu bagiriyemo nk'inyagano, bitera ishari Farawo nabo bari kumwe, barondera kubagirira nabi mu buryo bwose, barondera kubuza ingene bagwira, barondera ingene abana b'abahungu bavutse bapfa, arondera kubateza ibikorwa bikomakomeye ku buryo byoshobora kubateza gushitsa ahantu badashobora kurondoka kuri urwo rugero, kubera ryari ryabaye ihanga riteye ubwoba abanyegiputa. Imana ishimwe cyane. Tubona muri uko guhamwa, muri uko gufatwa nabi, muri uko gutwazwa ituntu n'ubuja, muri uko gukoresha ibikorwa bikomeye bihambaye bituma ubwoko bw'Abisirayeli bubona yuko bubangamiwe, buri mu bihe bitoroshe. Aho nyene niho Imana yaserutse iciye ku musavyi w'Imana Mose, iramubwira ati numvise ugutaka kw'abantu banje kandi manukanywe no kubatabara. Imana ishimwe cyane. Iramanuka iraza mu buryo bwo gutabara nyene, kandi ihagurutsa umusavyi w'Imana Mose kugira ngo ashobore kuba uw'Imana icako, kugira ngo abwire Abisirayeli ivyo agomba ko uw'Imana icako, kugira ngo abwire Farawo icyo ashaka ko akora. Irahagurutsa na Aroni kugira ngo amubere umufasha, amubere umufasha muri icyo gikorwa. Imana yakomeje kwigaragaza ko ari Imana iri ku ruhande rw'Abisirayeli, ibagwanira intambara zihambaye, ituma ibyago bikomeye muri Egiputa no kuri Farawo gushika agondoze Farawo arekure ubwoko bw'Imana. Imana ngo ibacana inzinguzingu, ibacisha mu bugaragwa, kandi aho mu bugaragwa naho nyene bahabonera Imana, babona Imana igabura umutsima batazi iyo uvuye, babona Imana itanga amazi avuye mu gitandara bari mu bugaragwa, babona Imana mu buryo butangaje. Baragenda muri urwo rugendo rwabo, bashika ku ruzi Egiputa, ku ruzi ku kiyaga gitukura, batabona ingene barujabuka. Ariko ya Mana nyene imirongoye urugendo rwabo, kuko ngo inkingi yabagendera imbere, ku murango ikababera igitutu, mw'ijoro ngo ikababera umuco, kugira ngo bashobore kubandanya urugendo. Iyo Mana nyene Abisirayeli ngo ingabo z'abanyegiputa zibakurikiye, iyo Mana nyene niyo yahagurutse ica inzira aho batari bibaza ko bari guca. Iyo Mana rero, iyo Mana yagiye iriyereka Abisirayeli muri urwo rugendo, ikabashitsa mu gihugu c'isezerano. Iyo niyo Mana yahindukiye ica kuri Mose ku majambo twahereyeko, irongera ica no kuri Yosuwa muri aya majambo duhereje ko, ibibutsa ingene yagiye abana nabo, ibibutsa ibikorwa vy'Imana ku bugingo bwabo, ibibutsa ingene Imana yiyerekanye kwiri ku ruhande rwabo, ibibutsa intambara yagwanye ku bwabo, ibibutsa abami banesheje atari kubw'inkota zabo, ariko kubw'uko Imana yahagurutse kugwana ku ruhande rwabo. Ibabwira ati muze mwirinde, mwoye kwibagira ibi, mwoye kwibagira ko ari Imana mwabonye mu bugaragwa, mwoye kwibagira ko ari Imana yabakuye mu vyara vy'umwansi, mwoye kwibagira ko ari Imana yabagobotoye mu gahazo ka Farawo, mwoye kuvyibagira, muze mwirinde. Ivyo Imana yabicisha kuri abasavyi bayo, kugira ngo ubwoko bw'Abisirayeli bumenye ko kwibagira ibikorwa vy'Uhoraho ariko kwibagira Imana.
Imana ishimwe cyane. Kwibagira ibikorwa Imana yagukoreye niko kwibagira Imana, kuko Imana irihishura mu bikorwa byayo, kuko Imana iriyerekana mu bikorwa byayo, kuko Imana turayisanga tukayihishurirwa ubwiza bwayo, tugahishurirwa ikiri kubw'ibikorwa yakoze mu bugingo bwacu. Rero kwibagira icyo Imana yagukoreye bisa no kwibagira Imana, bisa no kuyigiza kure. Nico gituma rero Imana yakomeza gutuma abasavyi babo nyibukiriza abantu banje baze birinde kwibagira ibi, baze birinde kwibagira aho nabakuye, baze birinde kwibagira ibikorwa nakoreye imbere yabo. Uyu munsi twitwa abantu b'Imana, kandi kugira twitwa abantu b'Imana, kugira twitwa abana b'Imana, twavuye kure. Umwe wese agerageje akibuka agahahazo ku mwansi yararimo, ingene umwansi yamutwaza ituntu n'ubuja, ingene umwansi yamubwira akora iki agakora iki, agaheza n'icyo agakora n'ikindi, ahoza n'icyo agakora n'ikindi, ibikorwa by'agasakisaki by'umwansi. Turi mu buja bw'umwansi, ariko igikorwa cy'urukundo Imana yakoze bwo gutanga umwana wayo Yesu Kristo kikaza ikatugobotora aho hantu. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Ntibibagire ibyiza uhoraho yakugiriye byose. Abisirayeli barahanuwe gutyo, barahanurwa, barabyumva. Abasavyi b'Imana barababwira ati n'ukuntu kuhora hagize, ariko nicyabuze ko babyibagira. Dusome mu Bacamanza, igitabo cy'Abacamanza igice c'icumi. Imbere yaho turahera ku murongo wa 6. Maze Abisirayeli bongera gukora iby'Uhoraho abona ko ari bibi, basaba za Bayali na za Ashiroroti n'imana z'i Siriya n'iz'i Sidoni n'iz'i Mowabu n'iz'Abamoni n'iz'Abafilisitiya, bati Uhoraho ntibaba bakimusaba. Uburake bw'Uhoraho buziriringira Abisirayeli, abagabura mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamori. Muri uwo mwaka bacuranguza Abisirayeli, barabahahaza, bamara imyaka 18 bagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Abamori i Gideyoni. Hanyuma Abamoni bajabuka Yorodani baja gutera Abayuda nabo n'Ababenyamini n'ab'umuryango w'Abefurayimu, bituma Abisirayeli babura epfo na ruguru. Maze Abisirayeli batakambira Uhoraho bati twagucumiyeko, kuko twakuvuyeko ari wowe Mana yacu, tugasaba za Bayali. Uhoraho yishura Abisirayeli ati mbega si jewe nagenda bakiza Abanyegiputa n'Abamori n'Abamoni n'Abafilisitiya, kandi hamwe n'Abasidoni
Maleki n'abamayoni babahahaza mukantakambira, nagenda mbarokora nkabakura mu maboko yabo. Yamara ko mwamvuye ko mukaja gusaba izindi mana, nico gituma ntongera kubakiza. Nimugende mutakambire za mana mwitoranirije, aba arizo zibakiza mu gihe c'amagorwa yanyu. Abisirayeli bishura Uhoraho bati, twaracumuye koko, none nutugirire uko ugomba, mugabo wemere kudukiza iri rimwe gusa. Baraheza bakuraho izo mana z'inyamahanga, basubira gusaba Uhoraho, nawe aca agira ikigumbagumba mu mutima kubwo kubona imibabaro y'Abisirayeli, maze Abamoni bakoranira hamwe basagaza Giliyoni. Abisirayeli nabo barakorana basagaza Imisipa. Abantu baravugana aribo bakuru b'Gileyadi bati, ninde yotangura gusomboroza Abamoni? Uwoboneka azohabwa ubukuru mu b'Gileyadi bose. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli barahanuwe n'Imana, barabwirwa, mwabonye Imana mwagendanye, mwabonye Imana yabakuye ahantu, mwabonye Imana yabirekeyemo, mwabonye Imana yagaragaje ububasha muri mwebwe, mwabonye Imana yabakuye ahantu. Muze mwirinde kwibagira ibyo, muze mwirinde kwibagira iyo Mana, muze mwirinde kwibagira iyo Mana yabakuye aho hantu, muze mwirinde ibikorwa by'Imana yakoreye muri mwebwe. Baraburirwa, ariko haragera igihe bibagira bya bikorwa Imana yakora, bibagira ukugira neza kw'Imana kwabaye muri bo, bibagira ingene Imana yerekanye imbere ya Farawo, bibagira ingene Imana yaciye inzira aho zitari, bibagira ingene Imana yagwanye intambara badashobora kurwana. Ariko birukira ngo izindi mana, baja gusaba izindi mana, bahereza umutima iyo bibagira ya Mana, kuko bibagiye ibikorwa by'Uhoraho muri bo. Imana nayo ikirabaheba, kirabareka ati, izo mana rero mwemeye, izo mana mwagiye gusaba nizihindukire zibabere Imana, nizihindukire zigaragaze. Abisirayeli baca mu bihe bitoroshe, mu bihe byo gutsindwa, mu bihe byo kugwana baneshwa, mu bihe by'intambara z'ubutavanako kandi baneshwa. Ariko Imana ishimwe ko agatima kakubise, baribuka ko bigeze kugira Imana yigaragaje nk'Imana ihambaye, barahindukira basaba ikigongo Imana, bahindukirira Imana, baravuga ati, n'ukuri twaragucumuye ko, n'ukuri twagize amakosa, n'ukuri ntitwitwaye neza, n'ukuri twaguhaye umugongo, kandi ari wowe wari Imana yacu, none rero tukugarutseko. Imana irabanza irabereka yuko nyene bakoze amakosa, iravuga toya mwanteye akagere, none nimugende kuri izo mana musaba. Ariko uko Abisirayeli bakomeje guca bugufi no gusaba ikigongwe, umutima w'Imana habona ikigumbagumba, irongera irabemera. Imana ishimwe cyane, kuko bagize umutima wo kwihana no kwigarukako, kuko bagize umutima wibuka ibikorwa by'Imana yakoze mu bugingo bwabo,
baribuka ko ariyo mana yo gukurikira. Rero kwibagira ibikorwa vy'Imana, kwibagira icyo Imana iri mu bugingo bwacu, no kwibagira Imana biroroshe kuyivako, biroroshe gusubira inyuma, biroroshe gutakara, biroroshe kugwanukaneshwa, biroroshe kubona ibyago byisubiriza. Kubera iki? Dawidi umusavyi w'Imana yiyerekanye nk'umuntu akomeza kwibuka ibikorwa vy'Imana ku bugingo bwiwe, akomeza kwibuka ibihambaye Imana yamukoresheje, akomeza kwibuka ingene Imana yagiye irigaragaza, akomeza kuvyibuka. Nico gituma byanatumye usomye mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 17 byanatumye ashobora guhangara ikigatanya Goliyati yateye ubwoba igihugu cyose, agatera ubwoba ingabo zose, agatera ubwoba umwami, kuko ari gihambaye. Ariko Dawidi yibutse ingene Imana, ibikorwa by'Imana, ingene Imana yabanye nawe ari umwungere inyuma y'intama, ingene Imana yamugwaniye intambara, ibyo byose abyibutse bizamura ukwizera muri we, ahangara Goliyati kandi aramunesha. Imana ishimwe cyane. Iyo nkuru araza kwisoma muri Samweli igice cya 17 kubw'umwanya. Samweli igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 kubw'umwanya. Dawidi yishyura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe, iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama n'umukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa camvumbukana, nkagisumira urusakanwa nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atako aravuga ati, Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu nzidubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati, nuko genda Uhoraho abane nawe. Dawidi yakomeje kwibuka ingene Imana yigaragaje, ingene Imana yabanye nawe, kandi imbere ya Goliyate aronka intsinzi. Rero inyungu zo kwibuka ibikorwa vy'Imana yadukoreye zirahari. Bwa mbere biradukomeza mu kwizera, nk'uko Dawidi yahagaze ku bikorwa Imana yakoranye nawe inyuma y'intama, bikamuha kwizera, bikamudugiriza ukwizera, akabona ko n'icyo kigatanya Goliyati ashobora kugihangara. Icya kabiri, duhimbaza Imana tuzi, kuko twayihishuriwe mu bikorwa vyayo. Ibyo dushima bikaba bigwiriye, kuko twayibonye mu bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Biratworohera guhimbaza Imana, kuko dufise ibyo duhagararako, dufise ibyo twayibonyemo, dufise ingene twabonye Imana igenda irihishura mu bikorwa. Rero icyo gihe iyo turiko turahimbaza Imana tuzi, twabonye mu bikorwa, biratworohera guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Isoko ntirikama ry'amahimbazo, isoko ntirikama ry'amashimwe, kuko dufise Imana twabonye mu bikorwa bihambaye dukomeza kwibuka buri munsi. Cya gatatu, biradufasha gushingira intahe Imana tuzi. Imana twabonye iduhamagarira kuyishingira intahe, iduhamagarira kuyivuga, iduhamagarira kuyimenyesha abandi. Kandi muri ico gihe
iyo dukomeza kwibuka ibikorwa by'Imana ku bugingo bwacu biratworohera gushingira intaha Imana. Mu gitabo cya mbere cya Yohana yanditse mu gice cya mbere umurongo wa 3 avuga ngo icyo twabonye, icyo twumvise, icyo tubabwira. Ejereje kubw'igikorwa cyawe wakoze, uzovugishwa impundu n'ibikorwa by'intoki zawe. Erega ibikorwa byawe birakomeye Uhoraho. Kwibuka ibikorwa by'Uhoraho bigaragara nk'ubwenge. Ni ubwenge bw'Imana, ni ubwenge buhishuwe, kuko ngo kubyibuka abadakora ibyo, abatibuka ibikorwa by'Uhoraho ngo ni ubupfu, ni ibicucu. Ibipfu ngo ntibishobora kwibuka Uhoraho, ntibishobora kwibuka ibyo yakoze, ahubwo nabyo bashobora. Ariko iyo ukomeza kwibuka ibikorwa by'Uhoraho bigaragara ko ari ubwenge bw'Imana buri kuri wowe. Turi mu bwenge, mu mwaka w'ubwenge, kandi abana b'Imana ntitwahamagariwe kuba ibijuju, ntitwahamagariwe kuba ibipfu, ariko twahamagariwe kuba abanyabwenge. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugure ubwenge mu banyamahanga. Imana ishimwe cyane. Ukomeza kwibuka ibikorwa Imana yakoze mu bugingo bwawe ni ubwenge, ni muhemu yera ari muri wowe. Kandi iyo dukomeje kubyibuka tumenya ngo muhemu w'Imana ari kumwe natwe, kuko ubwenge kugira ngo ashobore kuturongora mu biri byo. Imana ishimwe cyane. Rero wirinde kuba igipfu, wirinde kuba ikijuju mu kwanga kwibuka cyangwa mu kwirengagiza ibikorwa Uhoraho yakugiriye, ibyiza Uhoraho yakweretse. Ariko uhitemo kuba umunyabwenge, uhitemo kuba uwo muntu acakira ikintu cyose, ahishurirwa ikintu cyose Uhoraho yakoze, kugira ngo bimubashishe gukomera no kubandanya muri runo rugendo. Mbega ibikorwa by'Uhoraho hari ibyo gusuzugura birimo? Habanamba. Hari ibyo kutibukwa? Habanamba. Kuko twavuze ngo ntiwibagire ibyiza byose Uhoraho yakugiriye, ntiwibagire ibyiza byose Uhoraho yakugiriye, ntiwibagire ibikorwa byose Uhoraho yakugiriye, kuko ibyo ikora byose ni byiza. Usomye nyene ha muri Zaburi, ndiko ndihuta kubw'umwanya 3, ngirane naho turangiriza 3. Uhereye ku murongo wa 5 aravuga ngo nararyama ngasinzira nkikangura, kuko Uhoraho ari we mpagarikiye. Sinzotinya abantu ibihumbi byinshi by'abankikije impande zose kugira ngo bantere. Uhoraho we haguruka, bana nanje, Mana yanje we nkiza, kuko wakubise abansi banje bose mu musaya, wahongoye amenyo y'ababi agakiza nakuhoraho umugisha utanga ube ku bantu bawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Nararyama ngasinzira nkikangura. Dawidi niko yavuze. Ni igikorwa womenga ni gito, ikintu womenga ni kamenyere, uraryama urasinzira. Hari umuntu ataryama hano? Hari umuntu adasinzira? Ariko kuvuga ngo hari umuntu atikangura, mugabo utikangura ntiyaje. Sibyo, utikangura ntiyaje. Bivuga ngo
ni igikorwa umenga ni gito ariko gihambaye. Dawidi agihagararako aravuga ati nararyama ngasinzira nkikangura kubw'uko Uhoraho ampagarikiye. Ati kubw'ibyo sinzotinya abantu ibihumbi indiri, sinzotinya injozi z'abaje kuntera, sinzotinya ingabo zihambaye zije kuntera, kuko Uhoraho yampa kuryama akampa gusinzira akampa kwikangura. Uwo niwe Mana yanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ntugasuzugure ibikorwa by'Uhoraho kuko nta gisuzuguritse kirimo, ntaco gutibukwa. Shira umutima ku gihe, ikonekite n'Imana yawe, ukomeze kwibuka ibikorwa by'Uhoraho, kuko kimwe cyose niwagihagararako urasanga ari Imana ihambaye, urasanga ari Imana itangaje, urasanga ari Imana yo kwizigirwa no muri kazoza. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba twakire iki kintu cyo kumenya yuko Imana d'abord twizeye ni Imana y'ibikorwa. C'est un serviteur, un bon serviteur par excellence. Ikora ibikorwa byiza gusa ku bugingo bwacu, mu byacu no mu bacu. Ikora ibikorwa byiza kandi iyo ibikoze ibishaka yuko tubibona, ibishaka yuko tubihagararako, tukayihimbaza, tukayitazira, bikaduhesha kwizigira kubw'urugendo rwacu biri imbere. Imana ishimwe cyane. Rero twakire uwo mutima wo kwibuka ibikorwa by'Imana ku bugingo bwacu, uwo mutima wo kudasuzugura icyo Imana ikora mu bugingo bwacu, uwo mutima wo kutitega gusa ibitangaza bihambaye, ariko twibuke ko no muri bito yakoze Imana igaragara nk'ihambaye mu buryo iyo wizigiye uyibona mu bikomeye. Hagarara ku byiza rero Imana yagukoreye, ibikorwa Imana yagukoreye, ushira ubwoba bw'uru rugendo. Hagarara ku byiza Imana yakugiriye, wemere guca mu nzira ziwe kuko zishika. Imana ishimwe cyane. Muziteye ubwoba waciyemo ukahacana n'Imana, wazirangije amahoro, washitse amahoro. Rero hagarara ku gikorwa Imana yakoze ku bugingo bwawe, wemere mu nzira Imana igucishamo, hanyuma ukomeze urugendo kandi uzoshika. Twese tuzoshika. Iyo niyo Mana twizeye, iyo niyo Mana yabaye nyina y'Abisirayeli, iyo niyo Mana ikomeza ko twibuka ati ntitwibagire ibikorwa yakoreye ubugingo bwacu, ntitwibagire yuko akiza kacu kavuye kure, ntitwibagire iyo Mana, ntitwibagire guca mu nzira zayo, kugira ngo dushire ubwoba bw'ejo kandi Imana izokomeza kubana natwe.